jewe ndakubutse nosara gwino hafi mama Krista maze ndinde baby kuzimira urumwe niratira kandi nifuza kubura yose nzokuburira n'umwanya nzokoma hafi tutavana sinzokuvanga nzokuba icyuri mama Krista kubaha masurize ngo guys kari mukandi cyane radio twageje kwabo cyane yagiye cyane byo muri muzi bari mu gihe byose nanje naryohewe kandi ndakunda vibe najewe ndakunda ibintu bifise vibe alright kari cyane mwese rero thank you mbere kuri Jocelyn indirimbo Malaika shaka kutubwire gato story behind Malaika cyambere n'umuntu twari dukundana true story no mwari mukundana ndavuga bwiyo ndirimbo okay mu biso dusohokana no si yari ibyo kwari urukundo nyene ndi turimo kwari urukundo turimo nako ndavuga ibyo akunda nako ndavuga ibintu by'umukunzi nyene urana abantu bakundana uko bigenda nako ndavuga uko bigenda nyene uko nyene byatanguye gutera umukunzi wanje umwita Malaika uri angel ibintu byose wagiye wise ikintu Malaika tumenyereka abantu babarinzi baturinda agere yuvuze umuntu Malaika nkamwita umukobwa kawaida nta Malaika nta mukobwa wo Malaika ba muga Malaika iyo umaze kumugira umukobwa iyo sinzi ko umaze gukundana bakundanye rero ndaminuje jamais urumva rero iyo ukufise umukobwa musohokana cyangwa mukundana iyo mukundana muri mu rukundo nyene gwa vrai apana rumwe go kubeshanya iyo muri mu rukundo gwa vrai vraiment naho ububabaye ni wa murinzi aza kukurinda wa mubabara urumva nahisemo kumwita Malaika kubera n'umurinzi urumva wawe niho naciye ndamwita Malaika mukatika ndamwita Malaika ko ndiko mvuga umuntu dukundana ndiko mvuga deja namubwiye ati urumwe nirati kandi ntifuza kubura urumva iyo ubuze umurinzi n'intare zose canke ifyisi zirakwinjirira icyiyumviro cyo gukora dabo auditora ko yakoreye muri Mekazi ikubona Chizo Beats ngo vyama kandi ko vyamye ariko video irava muri Mekazi yasohoka mugihe twa tuzi ko ko Mekazi ifise un producteur wa video byagenze gute cyangwa icyo kibazo cyabacishwa nze manager hariya twebwe umunsi turansa ndazi niho wari baravuze ko tuzokorana n'abantu bose bishoboka ko dukorana second project ya Justin Hood twari yumbiye kwijana kwa Logic Jamal bivanye no video kuko nk'ubu nshaka kalirimbo kali romantique karimwo ibintu by'amasolo nyene gutya ndashobora no guhamagara Lily Eve nkamubwira ati ngo wumvirize ngaha man kubera Chiza batabishoboye ngacizo na waba yakoze ya vibe ukayumva ati Chizo yakoze vibe mugabo Lily haciye ntibyo bari kuko kwe muri Mire Makers ntitwugaye ubujyango ruguruye twe turuguruye twemera ide z'abandi nizi wacu ko dushobora gushika nkiraho nyene ubwancinja ku kindi ubwace mpeza minushi nagice bajije video yakozwe na Logic Jamal ariko mwamusaza mufise X-ray we yabyakiriye gute amaze kubona mugiye hanze canke we ntakiri muri ntitwofata decision yo kuja gukorana n'undi mu director mu director wo mu nda dafise uruhusha kuvuga ati ndarekuye ni mugende mukora kiba cyanye umuco wacishuye ntuzeye mubarire nabaje twishimwa minushi ari hangana ubunye turi kumwe ngana Chizo Beats cyangwa Chizo Boy niwe yakoze audio video kwa Logic Jamal ariko makuru dufise ko Chizo takiri muri Mire Makers dushaka kumenya ubucuti burahari bumeze gute hagati y'izo mezo zibiri Chizo ari muri Mire Makers ariko ntibisigura ko Chizo adashobora kugira projet yiwe ivyo ntibyo buzige ni nkuno munsi twovuga tuti Black FM tuvuge Landry PROMOTER ari muri Black FM muga hariho Hit Top TV brandi Black FM ntishobora kukuzibira Hit Top TV Hit Top TV rabaho iri sifi gusa ko Landry PROMOTER batonda kukaza gakora neza fresh natwe nuko bimeze CB Music irahari kandi ni studio nziza kandi natwe biraturyohera kubona umuntu tureze azana project yiwe kandi kazi imeze neza ariko ntibisigura yuko ukeneye Chizo muri Mire Makers utamutora cyangwa twebwe dukeneye gukorana na Chizo tutamutora kuko umwanya munini ya tutari muri CB Music batwicaye muri Mire Makers Minush ikintu cyambere felicitation bro ndirimbo ni nziza cyane thank you ni ya new generation namye mvuga kare big namye ndababwiye n'abantu bakora dukurikirana aba baririmbyi bacu bashasha nabaririmbyi tubona yuko ukuntu bariko barakora bafise vision shatse kuri uyu nciye ndonka muri Black FM nashaka kumbwire vision yawe ni yahe ubona umuziki wawe
tureke ibindi by'aba producer baguma babagora n'aba manager babagora wewe nyene ubwawe urabona vision yawe ari iyahe nko mu myaka nk'itatu iri imbere bo icyambere nuko nanjye noba ngeze hano heza hashoboka ndashaka ukoresheje ingufu zawe ya icyambere icyo ngomba kuvuga vision yanjye nuko nanjye nofita nkuko mfise abo abambere icyitegerezo basi abo abanyaspira basi nandi ndashaka ko nzogera ahantu hamwe azovuga ati ndashaka gushikaho Jocelyn Hood yashitse ati nkore nk'ibyo yakoze kandi nabereke ngerageze ibyo nkora byose nkabishiramwe urupfasoni kubera nawe ujya kuraba hajya abantu ukira umwana ibyo kuri ubona mu kibano n'ibyo ukura nibyo usanga byaragutwaye nyene nyimba wakuriye mu Bwongereza uzokura uvuga icyongereza yewe ndashaka kumbwira abakwenspira ngaha ni ngaha mu Burundi canke uri kuraba hanze y'igihugu bo sinkunze kumviriza cyane apana amazina no simvuga amazina shaka kumbwire Jean ati je ngaha canke ni hariya donc bari hanze y'igihugu niko ari ngaha hafi sinkunze kumviriza ngaha kumviriza kure y'igihugu Deve byiza cyane by the way Cizo nawe karibu cyane ariko ufite akabazo kuri Cizo nyene directement imbeko randagice wajije mbwa mamba bari yaje mu bazi tubazo kuko bano bagabo babiri n'abantu usanzwe menyereye cyane kuva kera muri Merere Makers Cizo usanzwe unaririmba nawe ugakora production ame mutakaza kunda gukora ama beat ugashaka kunuza zawe platform yawe ivyo bintu byose nkawe nka Cizo Beats ubu nawe ufise na studio yawe nuvuga ati ndebe bya yindi label group bya yindi group nuvuga umuvyaye Peniere yavyaye Cizo uburi ngaho iyo akazi kose byose bigenza gute ubikora gute nk'umuproducteur bo navuga ko umuproducteur abizi ni nko kuba umuganga n'umuhamagaro ni nka kujya umupatiri umupatiri arasengera amasengero n'ayandi je nanje kugira akazi kenshi nta ngorane bintwara ndemera umwanya umwe sinjyame nkakora ubu ndafite studio yiwanje mugabo nanje nzozana abandi bamfashe mugabo ndafise ibindi bintu dusanzwe twarubatse nk'ubu Mille Makers ntegezwa kuguma nkora akazi kayo ndafise n'ibindi nanje ntegezwa kubandanya nkurikirana ibyo by'amabiti kiniki ariko entretemps ntegezwa nanje kurondera n'abandi bamfasha kugira ngo kubera Cizo nanje umbonye aka kanya si jeje nyene ndafise n'abandi bari behind bagenda bamfasha ibintu biri alright wasanze nishwe ni rungu uranyegera wazirangura I guess tukuna Jocelyn Hood muri studio za Black FM igano Star System 94.9 Landry PROMOTER mugango mutaranirwa acokwe na mugenzi we Ange Minouche big kuri micro igano Star System guys mwavyumva tume dufise ni Cizo Boy na Jocelyn Hood muri Mille Makers ndakunda gukorana abagenzi banje kubera ko iyo ntanguye kuvuga mbanzi neza yuko mba nifitiye icyizere kubera ko je ubwanje nifitiye icyizere turi kumwe na Jocelyn Hood my brother ndasubimo kandi uraberewe kandi uri n'umwanditsi mwiza byinshi bintu yabikubajije bigi yabikubajije ariko reka jensi mino kwa Cizo mwami wa mahit merci sana kwema merci sana kweri si ni ikintu navuga umuntu aronka akenye kuronka umuntu ashima ibikorwa by'iwawe kugira bigi akumve neza bigi shobora kuba muri abagenzi ashobora kuba ari ibindi muhuriyemo ariko atazi neza atarayi wawe ese karabizi yuko kwakoranye na Diwan bo nibaza ko atabizi ariko Diwan ndabizi bose ko abanyakayanza ndabizi bose ko Diwan twa Dieudonné ndabizi byose ko yari mutwaye muri Mille Makers nabizi mara bo Diwan akayanza gusa ahubwo bariganya kugira baricara apana no kwigana Diwan mama wiwanje amufata nka mama wiwiwe papa wiwiwe ni nka papa wiwanje Diwan ikintu cyose nimba ndafise nka 60% ku buzima bwa Diwan kandi aravyemerera kandi nanje arafise nkiyo 60% ubuzima bw'iwanje ari nkuru igeze Dieudonné umunyuka ari nkuru igeze kumbwira ambwira ati hari umunsi twa tugiye kurondera studio ngo twagiye n'ikinga ngo hamwe ngaha amaguru hasigara ibisebe ajadugo yangu aje imagine no musaba muhinyanyutse ndibuka icyo gihe twari dufise inkoko dusangiye na Diwan yari yataye amagi aya abiri niyo twari twagurishije tuja gukora ikiganiro Ingozi kuri radio bita Umuco FM yari ikorera ndayibona Ingozi icyo gihe twari dufise amahera 600 mama wanje yari yampaye kinga turatira irindi kinga umuntu umwe caragenda ku makinga iyo gihe twararushe dushitse muhira mama wa Diwan yaraduhaye ibijumbu sinovyibagiye ibijumbu urumva tugira dupfe amakinga twaratswe kuyata friend kinga buki kinga
kuvura munsi kuva na kino gihe D1 cyo kinagera cibo je sino kibagira yambwiye hari ibikomere hagati y'amaguru byari ibikomere usanga byasaka yaragira kutubwira yuko D1 akifuza kuririmba muri ko murimba ubutare sinzi kari nzaho twari mu butare muri mu mwobo nk'ubirometero nkabinga mu buja kuzimu kenshi wasanga muri mu muziki sio ko muziki uri wawe bo nukuri tufise urugendo runini je ndibuka ko twigeze no gukina bijya byatumarana irungu icyo gihe tumarana irungu yaraje iwacu baca mustaneri yaranze jewe kubera mama ya nawe yaratwaye mustaneri yaranze acara duhamagara mustaneri twari dufite gitari giriko imijya 3 twe twakiguze 15,000 nakibona icyo gitari twarakijanye turakivuza muri yatumarana irungu icyo gihe baraduhaye amasabune kujya mu bandi nyine ego ikintu agomba kubaza rero navuga ati warafashije D1 sivyo nawe ubwa urifasha umwe n'umuririmbyi nawe uwundi n'umuhinyanyuzi kandi akomeye Josele Hood ari mu maboko yawe Pene yaravuze ati ndaguhaye ingabirano shasha icyo yashoboye kwita underground music yoni Pene ugiye kureba Josele Hood atandukaniye bagiye baraguca mu maboko Jocelyn Hood kwanza navuga numuntu afite ingabirano itandukanye n'abandi no mu mibereho ya D1 ariko aramenyekana kandi ku muvuduko udasanzwe hari ikintu yobara gukora cyangwa wowe uregreta kubona swat ubu mutakiri kumwe cyangwa kubona mwana avanye kure uri mwanya akaba atakiri kumwe nawe kubera ko utari D1 twazanye muri studio reka nje kuri Jocelyn Hood nimba ariho ntagihari ukora iki kugira Jocelyn Hood ntagihari nibaza ntagihari twebwe turi mu kazi turi muri navuga muri system mugani wacu turi mu kazi turavugana n'ubu D1 twari kumwe n'ubu D1 je tuvuye ku iteka n'ubu twari kumwe turavugana ibyo duhuriye ko nk'akazi kuja mu iteka nanje nkaja muri Mirror Makers ni ibintu bisanzwe turabandanya dufashanya ibinabiriya nibaza yuko ntangorane nimwe ahubwo turafashanya nibaza yuko mwarabibonye D1 yarapostinze Jocelyn Hood ikintu cyiza ni gufashanya kubera ko je nibaza yuko no mu bantu batanguye iteka music narimo nije mu producer wa mbere na negotiate contract yahaje akabazo kanje ariko kanyuma kuri Cizo sivyo kugira twumve neza ingabano zo mutereshaje mba mfite ibibazo byo kubaza byinshi kubera ko singunze kuronka abahinyanyutse ari n'ikibazo gikunze kugaruka Biggie ugasanga ngo aba DJ aba DJ ngo kubera nka kubavuza umuziki bivuye ngo na karite y'umuziki n'ibindi uyu no muhinyanyutse abafite byinshi adusigurira ariko nitwo bivamwo reka twigire kuri Jocelyn Hood Cizo kwizera kandi akarimbo kawe nkunda wakore mu makara k'ubuzima ngafenga cyane ngaka Chande kandi gifisi nango kigira niherezo harabatunga kuva mu busore abandi mu busaza harababibona babisigiwe n'abavyeyi abandi bakabirondera nacitsana turakora imane oi nacitsana badaka agira guitar tutoja kwa Jocelyn Hood wache guitar okay kola bibona kola we kora irabibona kukimana ukori kosi kukimana kombinezo ni kukimana ukori kosi kukimana yokibirengeye yokibirengeye yes asante sana Cizo ari kumwe na Jocelyn Hood Jocelyn ukiraho nyine uravye ingabirano ya Cizo sivyo bigufasha iki kurakora umuziki boy cyambere kuba nawe afise impano yo kuririmba kubera hage nta umenya byose urumva hage iyo kubera naho mba naza indirimbo nkamubwira ati dukora uku nuko we arashobora kuvuga ati no Jocelyn aha twogira uku tukagira uku urumva iyo niyo chance ya mbere mfise mu muziki wanje waragize amahirwe ndetse uratuma umufasha gukoma amashi minu uno yafashije yararimbiye umushiri wanje wararishe
andirimbire gusa numvise asa amajambo ari romantique direct tuvyemera wavyanse muha umwanya agira akapera gatoya k'umukunzi wanjye yaciye aza direct nawe rero urazimenya inde Krista aho mubazuza gusanga ari single barabiririmba mugabo okay reka twumve reka twereke nabaho umwanya cizo nawe umufashe ndamufashe Jocelyn malava signorita jewe ndakubutse nosara gwino hafi mama Krista maze ndinde baby kuzimira urumwe niratira kandi nifuza kubura yose nzokuburira n'umwanya nzokoma hafi tutavana sinzokuvanga nzokubaha icyuri mama Krista kubaha masurize nguza Maria narukume base bavuga akora biya I pray God I got time for you Krista oh malaika mama Krista get together to comment muri Black FM. Would you understand my feeling for you? Would you bibona kari we nahisemo sinokwigumya no kandi ni Black FM 94.9 igano Star System kimwe yo kumenya byinshi bitandukanye kubona ibyo barundi Cizo akabazo uvuge naguma nifuza kukubaza yego bitari ko birakunda cyane yuko ndagarahereza kugira cyo kubaho umwanya abantu bashoboye kubandanya bagira bakura canke ngo bakubaza ibibazo cyangwa bazi ibibazo Jocelyn Hood mu ndirimbo zibiri gusa arikaza ku mvuduko udasanzwe kandi urarira akantu yadusize muri circle ariko ikintu kimbabaza cyane Peniel n'umugenzi ingabiro yagiyamise mu mirango kuri 14 nika muri studio okay dufise more strategy James nzira nk'igihumbi sura gucisha mu tuntu tumwe kandi tugapasa nuko turyamika ingabiro nk'iyi kuri 14 indirimbo zibiri gusa malaika ikiragushira ku mwanya mwiza ndizera neza ko abantu biwanje 10 cyangwa 20 amaze kumenya wowe ucuri uno munsi n'abandi waduka bakumenya icuri kandi ikintu Peniel akoze kirakazi gitandukanye no kuri adu malaika itanga na adu uko biri kose navyo views biratandukanye na visibility cyangwa challenge uri umustar rakazi ariko ntugane ariko Jocelyn Hood ikwibutsa nde mu muziki w'u Burundi nk'umwe mu bantu babaye hagufi y'abari ibutsa D1 akoze ni D1 ni D1 ni Diodone